Houston kuri uno munsi Mutama Florentino Perez araza gutanga ubusabe bwiwe bwa mbere sinusabe bwa mbere wanashakaza kubatanga nuvuga ngo ubusabe bw'amafaranga ya miliyoni 150 z'amayero. Uno munsi biravuga ko nkuko Robert yavuze abamwe ko bariyumvira yuko iyo warize yitwa Michael Olise uno mu Faransa ci muri equipe ya Crystal Palace akaja muri equipe ya Bayern Munich akana equipe nationale novuga ngo wanashaka ya y'Ufaransa ku munsi w'ejo bariko yakina igihugu ca Ireland dino asindamo hat-trick ku munsi w'ejo. Kuri uno munsi twibaze ko ivyo zina vy'ukuri joba ari Michael Olise witwa Florentino Perez we karimvya kuzana mu gihe nabonye banashaka hari nandi mazire karavuga ko ashaka kuza nabonye mazire kurane bavuga bati ashobora kuba ari Michael Olise cyangwa General ALVAREZ atari General ALVAREZ ashobora kuba twa Vitinha atari Vitinha ashobora kuba witwa João Neves. Kuri uno munsi ekipe ya Bayern Munich yavuze ngo izina rya Michael Olise ni izina litagurishwa muri ekipe ya Bayern Munich. Ubwo Florentino Perez ico gisasu yagomba atere tuve ko ari Olise yoba agomba gugwe muri ekipe ya Real Madrid cyane tuvuge tutahubwo hari nandi mazina yori karaza wowe uradavuga ko yoba ari Olise kuno munsi cyangwa uriyumvira ko ashaka ari undi mukinyi kubwawe yoba ari inde tuve ko ari Olise cyane tuve ko ari undi mukinyi haranugwanugwa witwa Michael Olise ariko mu minsi yahera twabonye Florentino Perez agiye kuraba urukino rwa finale rwahuje umugwa Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal. Benshi baravuga yuko yaje kuraba witwa Vitinha witwa João Neves kandi kanatsinda nabo bakinyi asanzwe nakunda cyane. Wumva ko afise inyota yo kuza kubazana mu mugwa Madrid kugira ngo bashobore gukora ikintu ciza hagiye hagati muri miri. Ariko bivanye n'ivyo yagiye arasigura byaragaragaye yuko Michael Olise niwe umengo ahabwa amahirwe menshi cyane gushobora kuja kugurwa amafaranga agera ku miliyoni 150 bamwerekeza mu mugwi wa Real Madrid. Ariko hari ikintu kimwe nongera nkagaruka nkaraba uno munsi abakinyi bakomakomeye babasatizi canke babamiriye bari kuri amafaranga ni bande canke ubusabe bw'ibanze bwotangura gutangirwa kuri amafaranga ni bande uje ukaraba witwa Julian ALVAREZ ari muri bo aho nyene nabonye ku munsi w'ejo umunyamakuru witwa Fabrizio Romano asa nk'umuvugako ariko yarabibeshije umwaja wiwe yabati ivyo ntibibaho urumva nta contact nigize mbona yari muhagarikiye yarabibeshuje aravuga yuko byavuzwe biravugwangwa n'ibinyamakuru ko Madrid igize nako nta busabe na bumwe canke nta biyago na bimwe byigeze bihaba hagati yatwe na Madrid. Uje ukaraba kwa Michael Olise koko vraiment uravye amafaranga yakaragurwa bakiba bo kugiza muri kano kanya 150 yozigu aho mukinyi nka Nicolas Jackson akasabwa ko amafaranga agera ku miliyoni 60-70-80 wazi ukaraba bakinyi ba Alexander Isaac bagugwa 150 bakiba batandukanye ko bagugwa 100 zingahe Michael Olise no atogwa amafaranga Ousmane Dembele ava muri Borussia Dortmund za kwa Barcelona guzwa ngahe si mu 140 umenga inde Ousmane Dembele yego na Michael Olise urugira ariko no munsi ni harusumba Ousmane Dembele wakinyegi none munsi mbere ni handi nyene Ousmane Dembele ari mu mugwi wacugira amahirwe ubundi iyo Michael Olise aja mu mugugiza amahirwe nk'ayo Ousmane Dembele yagize ari muri Paris Saint-Germain no munsi ama headlines menshi abari karavuga Michael Olise gusumba uko bavuga Ousmane Dembele ariko nanyumva rero uje ukaraba Michael Olise amafaranga koko uravye amafaranga akagurwa abakinyi ba kino gihe arayakwiri ndetse narenga none Neymar Junior ava kwa Barcelona guzwa ngahe si miliyoni 200 ko nanyumva amajana 150 ariko uje ukaraba asanzwe bahagaraye Michael Olise ndetse n'uburongozi bwa Paris bwa Bayern Munich bwo buvuga ngo Michael Olise ntagurishwa nubwo b'imiliyoni 200 Michael Olise nitumutanga kandi uje ukaraba Michael Olise muri Bayern Munich nta close ariko cyane bavye ku munsi w'ejo nasanze Michael Olise nta close ariko bivuze gute rero je kubwanje mu gihe Michael Olise we ubwiwa ashoboye gupushinga canke nimba Florentino Perez ashoboye kuyagana witwa Michael Olise bakumvikana ko azomusinyira kwa Madrid hama umukina wakaca agenda ubwiwa agapushinga kugira soke kwa Bayern Munich none Bayern uzogumana umukina agomba kuwukinira hazoca gufasha cyo usanga biguye handi nyene no kugusha kandi uravye profile ya Michael Olise none niye nimero ndwi iri kwa Madrid yo musuma ntaho hari nta numwe ahari uno munsi navuye no kwa Real Madrid gusa witwa Olise uno munsi umukinyi wenyene abakinyi situnze babiri beza bakira kuri nimero ndwi babiri barenga ni Olise ni Lamine Yamal hatabaye nimero E haba nimero D yego rero neko navuga iki rero
jenje kuri Michael Olise kuko ni waguma vugwangwa cyane n'ibinyamakuru bitandukanye vyegereye Madrid vyegereye Bayern ba Fabrizio Romano n'abandi batandukanye bariko batargetinga bariko bavuga Michael Olise ariko wiwe bwite Florentino Perez we wiwe ntaramuvuga no munsi ngo abivuga wotangara kumva ni Haaland cyangwa kumva ubundi mukinnyi ari we wese ariko no munsi turiko tuvuga uri karavugwangwa cyane Michael Olise ubundi Perez yageze kubivuga ngo uwo mukinyi ngo nakina muri champion ni inzira gusumu gusi hari kene aravuga hari nandi bazere na Michael Olise yaramuvuzemo mbe naruse yaramuvuzemo ari Rero bona Ridike cyo kubwa muri hari kene ati ntari kene ntanarimwe jere ko bwanje bona Ridike ni wait and see ariko tuje tukaraba uri karavugwangwa cyane uwo Michael Olise arafise profile yo gukinira Madrid